ekipe yitwa Real Madrid hasi hejuru bambwira ko ari umukinnyi nzokoresha muri iyi ekipe atariko bimwe mu biganiro twagiranye numvise ari umugabo yarafise amakenga cyane ku bijanye no kujoininga projet za ekipe ya Real Madrid ati nkimara kuvyumva nanje nahise numva twomureka kubera ko sinari nkeneye abakinyi bakekeranya ivyo kuba muri ekipe ya Real Madrid bice biza bigahura n'amajambo y'umugabo yitwa Rodri Jewe n'umutima wanje yari Barcelona ivyabaye hagati yanje na ekipe ya Real Madrid ndabashimira cyane ariko nta kintu na kimwe kidasanzwe kigeze kiba ku buryo nari kujoininga ekipe ya Real Madrid ni Real Madrid y'ishushoki ku buryo dusigaye tubona bamwe mu bakinyi batacifuza kuyibamwo canke bamwe bakayibenga bakifuza kwibera mu yandi maproje. Ni kiganiro Jose Mourinho yakoreye kuri El Chiringuito, ni kiganiro yakoze ku munsi w'ejo ari kumwe n'ino televiziyo muri yo mu gisagara ca Madrid. Ni nyuma yo gutangazwa nk'umumenyereza mushasha w'iyi equipe ubwo yagenda aravuga amajambo agiye atandukanye ku bijanye n'abakinyi biwe ba Kylian Mbappé ko amubona ko abona abandi bakinyi bagiye batandukanye ariko nino dossier ya Rodri za mu madosiye yategerezwa wanashima kubazwa ko kubera ko nimwe mu madosiye ari recent yahuje Barcelona ndetse na equipe yitwa Real Madrid, equipe za mbere zikomeye ndetse zinakurikiranwa cyane muri Espagne ndetse no kwisi yose muri rusange. Mu majambo yishuye nkuko wabivuze namwe mu majambo adasanzwe bamubaza bati mbega ivya Rodri we wabibonye gute, aravuga ngo ikintu ca mbere gihari nuko je twaravuganye kenshi ariko mu majambo yuriya muhungu numva harimo gukekeranya, vyaragaragara ko afise amadute yo kuko yoza gusinyira twebwe canke yoshobora kumanza kumviriza abandi bashaka kuja kumusinyisha. Aravuga ngo ku bwacu rero nka club ya Real Madrid nuko umukinyi agomba kuzi wacu ari umukinyi ataba afise amakenga y'ico gukora ahubwo abazi neza ico ashaka, waho nditubwira ngo turakwipfuza hanyuma gaca tubaza ngo byari nzoza muri club yanyu. Bwo namwe mu majambo yari kwatangazwa na Jose Mourinho ariko kandi ni dossier abantu benshi bakurikiranye ndetse bagiye baranumviriza, ni dossier yahindutse akanya gato inyuma y'uko Rodri ndetse n'umugabo yitwa Deco bahuriye hariya muri sinibuka igihugu bahuriyemo bagiye mu rubanza rw'umugenzi wa Rodri. Rodri afise mu mutwe wiwe afise mu mipango yiwe abantu bose babwira ko agiye kurikiza muri club ya Real Madrid. Nyuma maze kuganira na Deco yumva ivyiyumviro birahindutse ngo garuka mu munsi mukuru babwira ngo ngiye gusinyira muri equipe ya FC Barcelona. Sinovuga ko bwa mbere na mbere kuja kwa Rodri muri Barcelona ari ikintu gishingiye kubi bwa Madrid ahubwo ni ikintu gishingiye kuko Rodri bwa mbere na mbere afata equipe zibiri yaragiye kujamwe zifise profile nivyo zisa nizitandukanye gato ko equipe imwe ne equipe nguzi indi equipe ni equipe ndamuzi bivanye banashima n'abakinyi usanga bayoboye projet zano ma equipe. Barcelona rasanga hagati yayobowe na Pedri mu busatiriza yayobowe na Lamine Yamal, hayobowe nande ugasanga n'abakinyi muri rusangi bakuriye muri club no guza gusanga bamwe bagiye baragugwa bavuye mu yandi ma equipe nka Pedri Gonzalez yaravuye muri Las Palmas. Projet canke yigerageje kuraba imipango yano ma equipe abiri ku mukinyi wese sani itandukanye. Madrid uza gusanga na equipe ifise abakinyi batandatu hagati mu kibugu ubona ukaraba ugasanga hariyo Federico, hariyo Jude Bellingham, hariyo Arda Güler, hariyo n'abandi bakinyi ugiye batandukanye. Biroroshe kuri umukinyi wese ushobora guferinga muri iriya equipe ya Real Madrid, biroroshe kushobora gutakazwa na Jose Mourinho akakwikura mu buryo bworoshe. Ariko ku ruhande rwa Barcelona ni equipe y'Abanyespanyol, ni equipe yahaye ico cubahira abo bakinyi, ni equipe yabahaye kwisanzura, yabahaye nico cizere cyo kubandanya bagerageza na cagiye vyasa naho menga bariko baragogwa na kariyere zabo. Bikagaragara ko muri Barcelona bafise ikibanza kinini kuruta kwa Madrid, hari business bagukoresheje bakabona nturikora delivering uragiye nta kindi cyo kukwitaho. Nibaza ko ari kimwe mu bintu vyakoze mukuru no mugabo witwa Rodrigo Cascata kiyumvira kuja muri equipe ya Barcelona kuruta wanashima kuja muri club ya Madrid. Ikindi kigira kabiri uyu munsi muri equipe canke mu bakinyi Rodri yoba yarahuriye nabo mu kibuga canke yarakinanye nabo abenshi nabo muri Barcelona bahuriye muri equipe nationale ya Espagne. Hari umubano kanako bakwa hagati y'abakinyi, hari uguhuza kubakwa hagati y'abakinyi bivanye n'igihe bahuriye ahantu hamwe ndetse no muri rusangi n'abantu uza gusanga bivanye n'igihe bahuye n'igihe baganiriye hari gikora hari novuga ngo icinjira mu mubano wabo ugasanga no kumvikana kugiye kuriyongera gahoro gahoro. Kubwanje novuga ko umubano yari afitanye n'abakinyi ba Barcelona naco nimwe muri facteurs zatumye Rodrigo Cascanta ahitamo kuja kuba muri Barca kuruta kuja kuba muri equipe ya Real Madrid.
umubano uko azi neza abakinnyi bafatwa wanashima na squad za ekipe zibiri kuko nizera ko muri iriya ekipe ya Madrid batari kumugirira shwa ya mbere ari wa undi bari gushira mu kibuga rimwe nemwe bakamubwira ngo utari ko ratanga umusaruro mwiza uraja hanze nta bya nivyo kukurindira dufise Chouameni kene gukina dufise Kamavinga kene gukina dufise Naka kene gukina dufise Pitak dukene guhereza umwanya kuruta kuja muri Barcelona ho habizi neza ko no guhangana ari guto hahandi ukomeye neza uri Rodri direct mutegerezwa guca wahabwa umwanya wo gukina nubwo ubushobozi ntugenda mvuge ngo hari abakinyi ba Madrid babufise kuruta bwa Rodrigo Cascante mu bijanye no gukina hagati mu kibuga akina azibira hanyuma kuvuga ngo Madrid ni ekipe kiyo kunegurwa na bamwe mu bakinyi iyi ekipe ni ekipe imaze imyaka 2 idatwara igikombe na kimwe ni ekipe imaze kwerekana ngo inyubako zacu nizahagaze neza none ko umukenyi nka Rodri ugiye kumumenyereza kuzi ugiye kumumenyereza amazi imyaka ingahe biratwara igikombe ca La Liga akeneye UEFA Champions League kandi urabona ko nubwo bavamwe mengara ahantu bakabaye bageze uci ugira amahitamwo projet sportif par exemple reka tuzifatiraho equipe imwe ifise stabilité inde equipe sinyije abakinyi batandatu canke barenga bagomba kwinjizwa muri projet nshasha kumumenyereza mushasha wohitamwo he kubwanje rero novuga ko amahitamo ya Rodri ntashingiye gusa ku kuvuga ngo n'ubu bwa Madrid hagati ya Barca na Real Madrid stability iri kwa Barcelona kuruta kwa Real Madrid. Landry ni Mourinho twofata ko asigare mu bwoko bw'abamenyereza bo kwitesha gutunga ubwiza na karite z'umugabo nka Rodrigo Cascante ngo nuko yumvise afise amakenga kuri projet canke hari Mourinho guca afata umwanya kuyimusobanurira. Namusugiye kuraba umugabo witwa Jose Mourinho hari ikintu novuga ko Rodri yabuze abandi baronse novuga muri bamwe bimubinjiye. Mourinho yarashizemo intege nyinshi cyane guhitana telefone agahamagara ba Bernardo Silva n'abandi bagiye batandukanya akabumvisha umugambi wiwe kwa Real Madrid ko Rodrigo Cascante wewe unamusugiye kuraba Mourinho yaravuga ati ndifuza umukinya ameze nka Rodri wanashaka na Rodri yari convaincre mugabo ugiye kuraba uburyo vyaje guhinduka nyuma vyagaragaye nkaho si Mourinho atipfuje gutunga umukinya nka Rodri canke si Rodri yabonye ko gukinira Real Madrid bitabereye ahubwo nkuko Patrick akivuze biratera amakenga Real Madrid ni equipe nkuru murako kuba nkuru umwaka umwe ibiri ane branche uri mukinya avuye hanze yinjira ari mushasha hari amakenga ugira muri equipe igize imyaka ibiri yikurikiranije atakintu na kimwe itoye peut-être ko biri mu bintu vyatumye umugabo witwa Rodrigo Hernandez Cascante ahindura ivyiyumviro kubera ko ugenda urabe unamuzi muri Manchester City akarorero batakaje umugabo witwa Pepe Guardiola Rodrigo aragiye Bernardo Silva nivyo yari yahejeje amasezerano nawe aragiye John Stones yari yahejeje amasezerano aragiye ariko Kiji arasohotse ariko indani mu mugwi indani amakuru avinani muri equipe aremeza ko ari n'ayandi maelema ashobora no kwisabira resiliation bagasohoka bakaja mu yandi maclub si kubera ko banse Manchester City ahubwo banse projet nshaje igiye kubakwa bafise amakenga yuko ishaka kuzozitandukanye n'ivyo Pepe Guardiola yarubatse rero no muzi Rodrigo Cascante gukatira Real Madrid nta kosa rya Jose Mourinho ririmo nawe nta nikosa ryiwe ririmo kuko buri muntu wese yiyumvira imbere yiwe hameze neza gusumba kwiyumvira ko ugomba kuzokora ikintu kugira abantu bakwemere bivuze ko uno muzi Rodrigo yibona kwa Barcelona premièrement nivyo ntibari stable gusumba Real Madrid nabo nyene kuko uno muzi tuvuze stabilité Real Madrid ndayifata kuri stable gusumba Barcelona nubwo imaze de saison igira ama saison branche bo bari stable kuko ibikombe baharanira kenshi barabitwara gusumba ariko kwa Barcelona kuzamwo hari projet nubwo vuga ngo projet Barcelona ifise kugira igere ku musaruro wifuzwa no kwajistamo tuntu duto mutwa tuntu duto two kwajistamo hari hakenewe experience ifiswe n'umugabo witwa Rodrigo Hernandez Cascante asanga bamwe mu bana bakinana muri equipe nationale buriya nabonye ngo Barcelona mu mwaka uza ishobora kuza bifisa abakinyi indwi canke batandatu muri 11 batangura 10 batandatu ni garanti muri 11 batangura mu kibuga batwaye igikombe c'isi uraba umugabo witwa Juan Garcia urabe ku Barca urabe Pedri urabe Rodri hagati mu kibuga urabe Yamal urabe Daniel Olmo elema zitandatu zigomba kuba ziri mu kibuga bivuze ngo Rodri ivyo vyose arabikonta akavuga ati hari ahantu nubwo mba mbona umengo bikombe vyarabuze ngerageje kuri ivyo dutanga muri equipe nationale ivyo ntangaje bimacingana n'abari abana ivyo bakina
kiri mu bintu vyatumye novuga ko atira Real Madrid. Sino Jose Mourinho yakagomba kwifuza gutunga umukinyi nka Rodri, kubera ko ugiye kuraba ikintu ca mbere kibura muri equipe yitwa Real Madrid no gutunga umukinyi nka Rodrigo Hernandez Cascante ari experimente, ashobora kugira novuga ngo icazaniye abakinyi beza wanashaka Real Madrid itunze muri mediane citwa maturité canke experience, kuko experience afise Fede ntayagira, Chouameni ntayagira, na Jude Bellingham ntayagira, ariko ni beza bakeneye bwa bwiza bw'umukinyi. Rero nka Rodri yaza kubapushinga, ariko ageze aho hose arahindukiza amaso akavuga ati no, ico nshaka ni iki, nifuza ko ekipe nka Barcelona ndayijemwe dukina ivyo bibihuye n'ivyo nkina, canke nifuza ko ninjira muri ekipe ihuje n'ubushobozi mfise n'ivyo nshaka gutanga, hama tukubakira projet hamwe. Kuko no kuza kwa Real Madrid bari kuzofata ikintu kivuga ngo tugomba twubake projet nshasha tuyenseremo Rodri, nkuko no kwa Barcelona araje muri projet yubatse, noneho bagomba kwajista ubwiza bwa Rodri muri projet bari basanganye. Vyumvikana ngo biroroshe kwinjira aho usanze bakina ibimatchingana n'ivyo wawe ukaba integre muri ivyo, gusumba kwinjira ahantu uje kwiga filozofi yabo n'ubuzima bagomba kubamwo, gusumba kumva yuko wisanga nk'uwinjiye mu muryango. That's why Rodri yahisemo Barcelona. That's why Rodri yahisemo Barcelona. Ariko Chris, mbere yuko tuva kuri iyi dosiye ya Rodrigo na Jose Mourinho, twabonye Jose Mourinho ati vyanse bikunze Real Madrid bagomba kwinjiza mu ndi mukinyi hagati mu kibuga, atariko baraje kwishakira umukinyi w'amafaranga make, baraje kwishakira umukinyi w'amafaranga make, umukinyi atagoranye. Ni Madrid keneye uwo mukinyi muto wo kuza kwiga ingene baba hariya, canke n'ubundi yari kiri Madrid yo kubandanya iri kuri pressure yo kuronka umukinyi mwiza mukuru. Madrid ugiye kuraba inyuma y'uragyo no mugabo Rodri, hari bimwe mu bintu uravye abakunzi ba Madrid, uravye n'abakunzi b'umupira w'amaguru badatahura impamvu no mugabo Rodri bitakunze ko yihutishwa grasinishwe kwa Madrid, na rijya twabona ko akenewe. Rero ugiye kuraba ibi biriko biravugwa ko Madrid ishobora kwinjiza umukinya kiri muto kugira ngo ashobore kuza gukina mu kibuga hagati, mu mwanya umwe uraza kuba usanga ekipe ya Madrid iza gusa nkaho ikoze ikosa rinini. Nimba ekipe ya Barcelona vyitwa ko bahanganye muri La Liga iri kurinjiza abakinya bafite experience nka ba Rodri, ukagenda ukaraba ya makipe bazohangana muri Ligue des Champions nayo usanga afise ba bakinya nomero 6 beza, niyo hantu umuntu acagaruka kibaza ngo mbega ko tubona Chouameni ari ku rwego rwiza ashobora kuba yoza agakina agatanga uwo musaruro mwiza, ariko igihe Madrid itazoyimufise hoho bizoba bimeze gute? Turaba urugero rwa Kamavinga kuva muri sezo heze isa nirangira, numwe mu bakinyi bigaragara byagabanije novuga ngo uburyo yitwara, uburyo umusaruro yatanga wagabanutse, byanatumye na Didier Deschamps musiga mu gikombe c'isi. Ico nikigaragaza ngo Eduardo Camavinga yaragiye kuba asubira inyuma. Rero kwa Madrid kuvuga ko bo kwihutira kuba bozana umukinya kiri muto biragoye cyane mu gihe utabuzi neza ko Chouameni ashobora gukinira niburi nk'ibice 85% kwijana vya match muzokina muri sezo, narijya ububizi ngo muri Ligue des Champions ubu forma yarahindutse, ushobora kwisanga novuga ngo muri zinkino za mbere uhuye na yamigwi komakomeye wasamara ntuze muri 8 za mbere ukisanga muri barrage, guca muri barrage egare gutomborana n'aya makipe akomeye. Rero kwa Madrid nibaza ko Jose Mourinho nk'umumenyereza afite experience afise uko we ashaka gutegura ibintu, ariko biragoye naho bafise amafaranga kuja ku isoko muri no mwanya kugira ngo ubone undi mukinya ari ku rwego ngwa Rodri. Haravuzwe no mugabo Enzo Fernandez wa Chelsea, ariko mu nyuma baza kuba batangaza ko atani bigano vyigeze bibi hagati ya Madrid na Enzo Fernandez. Ukagenda ukaraba mu yandi maklub biragoye ko uzagenda kura mukinyi wabo muri kino gihe, narijya tubona ko biragoye ko baguha umukinyi mu gihe amwe mu mashampiyona agiye kubatangura, ayandi muri weekend araza kubatangura, biraza kuba bigoye ko baguha umukinyi nabo bofata wa mwanya gusura kurondera undi mukinyi. No hantu rero novuga ko bigorere Jose Mourinho nta kindi cyo gukora atari kugerageza novuga ngo gufundikanya ibishoka arabe ko
mu gihe Tchouaméni atoba ari mwiza joshobora kuronka umusubiriza ariko uko biri kose Madrid hari rimwe mu makosa bakoze kuba batushije ino dosiye ya Rodri biraza kuba hano uvuga ngo bisa nibakora ko muri sezo tugiye kuba dutangura ubwo ni ivyo rero vya equipe ya Real Madrid vyinshi baraza ko bavyumva ku mugoroba muri sport conference agomba gusa kugira ngo mwumve ko amakuru hari yo kuba ariko nabonye umwana muto wewe Jose Mourinho avuga ati niwe muti w'ikibazo cyo hagati mu kibuga muri yabahindukije amaso wasanga Zubimendi mane guto Jose Zubimendi ndavye vyakina ni mwiza ariko ubwiza Zubimendi afise n'amamediatere Real Madrid itunze barabufise bari no gushaka bakamenene mu gwe Daniel Ceballos kuko muri akigumira Jesse banaramwemera nimba hari umukinyi je nemera ko azi umupira kibazo c'amagara nico camupangi sino Ceballos umupira arawumva cane barugiye kuraba Martinez Zubimendi ariko riga Zubimendi hageze hano na Arteta abona yuko Maires Kelly yamutwaye umwanya bivuze ngo no munsi Real Madrid irukije amaso ikabona no mwana buri umukinyi mwiza simakabazimvye none uno munsi nimba Makaristeri yatunzwe kwa Brighton yaraguzwe miliyoni 40 akaza kwa Liverpool Kayiseda akagugujana 30 uriya kwa Brighton Makaristeri yaratebwa bagusumba Kayiseda niwe yari muzima gusumba Kayiseda that's why ndakubwira ngo umukinyi mwiza simakabazimvye ahubwo ashobora kuzimbuka bigategwa na projet yinjiyemo novuga ngo na capacity afise y'ivyo agomba gutanga n'uburugero agomba kubitangako c'est tout biba biheze Jose Mourinho yavuze ikintu kimwe avuga ngo je ngo ndafise ubushobozi muri jewe bwo gufasha abakinyi kudoza urugero sinumva equipe nka Madrid bafise qualité zose zishoboka mu mupira w'amaguru bafise Jude Bellingham nizere ko ari umwe mu récupérateurs ba mbere beza bariko baraboneka muri nusi umupira w'amaguru nashana bakina kuri 8 Jude n'umukinyi batinda guciriye mu ijambo mwiza bivanye na systeme equipe yari yose ikina yo kuyadapta ufise Tchouaméni ufise Kamavinga ufise Thiago Pita kukeneye guhereza umwanya sinumva umukinyi wari usoja gusinyisha ari wa make canke wa mesho ushaka kuzana qualité zitandukanye niza abakinyi bahari ngivyo rero nuko ariko Patrick abantu bagomba gufata gahunda yo kwiga ururimi rw'icongereza